hanyuma rero utoye ikibazo ucuja mu mwaka w'indwi wacuja hehe rero muri iryo shure ry'indaro? Ishuri ry'indaro bashize muri ekole normal mu Kibimba. Ni ucura yiga yose atangorane hoho nta kibazo kubera ho warubaye urarayo nibaza ko atazindi ngorane zirezere basoye kugira. Amakondisho yabaye meza cyane. Na cyane kariko. Yego ko namenya gutera inkuru yuko namaze indwi zibiri gusa nca ntangura gutuma ko izindi mpuzu. Atereka impuzu zande. Izindi vyanse ko ndazambara. Kubera kondisho umva bya birometero 15 sinkibigenda yamvura kwa kwiriga ubusa byari bihagaze. Yego mugabo wewe nta ngorane wagiye. Oya je baratangaye abantu benshi. Benshi ntibazi nuko naciye. Oya Kon bazi benshi bari bazi ko nkiri kiganda. Ko kubera kwigisha. Umva naragiyeyo les 2 ans banavuye nza imureke. Seminari. Baguma bibaza ko nkiri kiganda. Ntibigeze bamenye ko na kaminuza wayigiye. Nayize nkoza ko kumwe nakubwira ko utoye ko nkuru baza kukuraba n'ubundi abakware baraza kukuraba abakware no kuvuga bamaze kumenyera kuri kaminuza batakiri bashasha baraza kuraba umushasha batwita abapiwa baraza kuraba ntibishoboka umupiwa yamenye inkoko ninde baraza kuraba umupiwa baraze kuri afishade basanga umupiwa mu bamenye harimo umupiwa yego uwo mupiwa yamenye inkoko ninde bari bamenyere ko abadubure siritu muri iyo section mathématique utari umurekomande ntibyakunda. Hariho ikindi nuko bavuga yuko jewe ntimwanyigishije mu mashure yo mu w'indwi no mu munani mu mashure abanza akavuga ati abantu mu w'indwi mu munani mu w'icenda mwarabakarira cyane gusumba wigiye murajya amashure y'imbere muri za twaziyeme hoho nivyo byava ku oya sugukara ujya ntamukora ikintu umuntu ntamenye igituma gikoze umenye yuko igiti gipfa hakiri kare kandi kigororwa kikiri gito. Ujya rero umwana umuretse agatangura kujaragendera mu nzira zidashoboka akiri muto bikamujamwo kumukuramo ntibyoroshe. Burya rero umwana mumenyereza kwama amategeko kayamenya kare mu kugendera mu nzira nziza hakibona utarinze kuvuga ati nzoba ndabibwira nejo kuko burasha bugacana ayandi hagize ko hari incabwenge. Je ndibuka ko abanyeshuri barabizi n'abana barabikoreye njya no bazombera ibyabona ko jewe hari nk'abanyeshuri batoye exeta nko muri physique cyane wasanga baronse max yose yego kandi wanje bidakunda muri intero n'ibiki muri intero gaje ntibyashoboka ashobora kuronka yose kuri yo ntibyakunda mugasanga batoye max biga jewe naca mu ishuri abandi banyeshuri babona ndi ngavuga naka imbere ndi kintu mushaka ndabakorana igiki duha amanota nandike 35 sur 30 nibikunda ndivyo nibivyo ko bamaze kubitora nivyo kunda bwa je naca ndabajana kubagurira agacupa abo batoye ikibazo naca ndabajana ati tora agacupa cyo mu mwaje kimwampimbaye je nkiri jeune aho nayo mvuye kuri kaminuza nakunda umuziki kenshi nagisha amasware kandi gratuitement yego wazani radio kwanje nkaza kurondera amakaseti no agezweho badube nibo bari bagezweho barakidube bagomare n'abandi nibo bari bagezweho je naza kuzoronda surtout ku misi mikuru nka bonane nakunde cyane kuri bonane ntajya kuri independance naravuza no premier mai abantu bakaza bagatamba bakabuce nta na kimwe barihishe bariguriye agacupa baraza nyene bakigurira agacupa je nkabakutira muziki gusa. Kino kiganiro cha munkumbuze uno musi turi aho bita
mw'iseminari ntoyi ya Mureke, ni haruhande yaho, ni hafi yaho gatoyi. Muca mwiyumvira ati mbega gashi uno musi aza kutuzanira umuntu ameze gute, atuzanira nde? Rero twararavye dusanga hariho umuntu abantu bakumbuye bakunda kubaza ati mbega uwo muntu twomubona gute, aracyariho, aracyahema? Atego cyane aracyahema. Ndafata umugambi ndavuga ati reka nje kumubarabira. Jewe ni Nkurunziza Apollinaire, nkaba rero ndabashikanye aho hafi y'Iseminari y'Imureke kugira ngo turabe umwigisha mukunda cyane, umwigisha mwakunze gose bamwita Damas. None rero karibu dushikeyo tumuramutse. Muramubona rero uyu mwigisha wa kera wo mu seminari, tugira tuganire rero muri cya kiganiro cyacu. Mbega mwigisha amahoro neza? Maramutse neza. Muraho murakomeye? Ndashima Uwiteka. Ego abatakwibuka neza amazina yayo ni je nitwa Ngendakuriyo Damas. Ego Ngendakuriyo Damas, uri umwigisha wa kera mu seminari. Mbega muracyakora cyake mwarakukurutse, mwaragiye mu karuhuko k'izabukuru? Mbego mberuka kuja mu karuhuko k'izabukuru muri cya kivunga cya kivunga cya 30 juin 2023. Rero niho nashobora kuja mu wundi buzima. Ego ari mu kivunga. Mbega muri make umuntu ajayo afise imyaka ingahe? Ubwo mwari babyiteguriye? Bisanzwe mategeko agezweho ubu bavuga yuko wari wese ku myaka 60 acaja muri ako karuhuko. Yego mugabo kwitegura naho muri ico kivunguro byumva mategeko yari asanzwe agenga abarimu hari ku myaka 65. Yego rero ibyo by'ikivungo umva byaciye biza bamwe batarayishikana, umva imiteguro umva kuri batari bake ntiyari bwabe. Birumvikana kuva ku myaka 65 ari umuntu yari yiteguye tahanzoba nkukurutse, hanyuma agaca kukuruka ku myaka 60, imyaka 5 simike. 61 n'ibiri usigaje nk'itatu, ushobora kuba waratse nk'aga credit ukasanga ntibaheza kukariha. Burya rero banki ni kwihanganira, ikigumiza gukora nawe amikoro yarahagaze. Yego turaza kukironkera umwanya wo kukiganira ko, ariko dusubira inyuma gatoyi. Mbega mwigisha Damas, mbega mwe mwavutse ryari, mwavukiye he? Je navutse itarike 14 z'ukwa kane 1960. 1960 mvukira muri komine Rusaka, umusozi wa Rucunda. Yego yari kiri province Muramvya. Mugabo ubu turi muri province Mwaro. Ijo n'ubundi bizohinduka, ntizobikiringira ngo Mwaro sindabizi aho bagiye kuzegeraniriza. Ngira ndazoca menya abandi azozara. Ngira Mwaro iri muri Gitega, naba ntihenze uzosanga bagiye mu yindi province. Umva zigenda zirahindagurika. Ego mu myaka ico gihe aciye imyaka itari mike, ni imyaka 65. Ntibaruye neza bugire kwiye cyane, arashasigaje nk'amezi 3 kugira ibe 65. Iwe myaka simike, ariko munabaravye mega ni murasaza. Uje munasa bisazira imbere mu bindi bashira uvyimvye, murasazira indani mu bindi bashira uvyimvye ko basokuba acumugani. Ego ico gihe rero muri muvukiye hariya Imwaro, amashure yarariho, amashure mwarutse abantu abiga, ukabona yuko abantu baja kwishure nyene biboroheye. Ibintu byari byoroshe kuko ishuri ntizaboneka na gato. Wasanga wigira mu kintu bagaje kubaka tuduti bagasakaza ibyatsi. Aho rero yabaye ishuri iri hafi. Yego ushaka z'abakatolika bari nizo zari zigwiye henshi, ateza kugira nk'ibirometero nka 15 kugira ushikeyo. Cyane birenga. Yego byumvikana yuko
umuntu ashatse kwiyorohereza cyangwa ko batabasi ibinyoroheye reka nje aho hafi nyene aho hafi nyene hari nk'umwaka wa mbere hari arivyo bagira ngo preparatoire kugira abantu bamaze bamenyere kuzokwandika kugenda ko bagarukira nk'umwaka wa mbere gusa bungurujwe watezwa kucujiyo yego ugiye mu wa kabiri wacuja aho muri ayo mashure ya kure none ishure aho watanguriye nawe watanguye aho nyene muri utwo tuzu ivyatsi tw'ibiti tubayabaye hanyuma ucubandaniriza hehe njano aho hantu natanguriye mu ishuri nyene yubatswe n'uduti n'imigano bajisha ibintu by'imigano inzugi bakagira ibintu by'imigano bajishe kugira bajishe ikivumvu hama hejuru byari byatsi hano hari hafi wungurujwe rero naciye ngenda ahantu bita mu ishombo niho hari inzu z'abihebeye Imana karaga sekirisare niho nashoboye kuja guhera mu wa kabiri gushika ugeremo bagera mu wa gatanu naho nyene hagera wa gatanu amashuri umva yaragoye cyane hagera mu wa gatanu wungurujwe wacuja kurondera iyindi ya gatandatu ahandi kure. Hanyuma rero twari ko turavuga ko vyeyekeye amashure ukungene mu mwaka wa gatandatu ari ishure riba rigoye ndakwaza ati mbega weho mutama weho icyo gihe nawe byarakoroheye umva nako ndavuga yuko akagumira umwe gusa kuko ngo ukari mu mpene no ndamusanga kari yego nako tumugana no mu Kirundi hanyuma rero ntibyari biraba umwe urumva yuko umuntu yashobora kwiga ari nakure umva condition twigamo ntizari zoroshe kuko uva ngaho ukaja kwiga nko kilometero 15 imisi yose utaha nta gakinga n'amakenga bacu ntiyari bwanaboneke ukaba kudirigiza n'utuguru atane bikama mbere zari bwaboneke yego tubabwira n'utuguru umva rero condition ntizari nziza ariko birumvikana no kuri n'amakaye twasigiye kugira ntanyagirwe ntimwasubiramwo ntiwari kumanya gusubiramwo yego umva ayo apremidi nakubwira twagumayo niyo twaba dusubiramo umva nakuye ko twava mu gitondo twataha saa 10 kugira nyuma ya saa 6 ayo masaha kwaba ari nko gusubiramwo ibyo mwarimu yatwigishije hamwe wari karategura ibyo azotwisha bukeye rero ibyo byasitse ntacyo byaranshikira sinahise mbona ibyo ari byo ngo uhita utorobwa nyene sinahise mbona ibyo ari byo nahise mbona nasubiramo nyene ngagira ngo Imana yarandokoye sinasubiyemo injiro nyinshi oya zabaye nka zitatu gusa zabaye nka zitatu yego ni nka zibiri kuko ubwa mbere uri mushasha nizo zibiri yego ubwa mbere ho bari bishasha kuri wewe uje uhitiye rimwe ntucone uti ndatanga uko niyo bija ku bwa gatatu rero wamaze guca ugwevu cumenyo bija nyine yego mbega muri ico gihe wewe ibiharuro n'indome nibihe byakorohera cyane kwera umunyeshuri uko atera imbere arabona ati ibi biranyorohera gusumba ibi je norohewe n'ibiharuro cyane ngira nivyo byatumye mbere ntora nico kibazo batinya abantu yego nivyo byanyorohera cyane gose naho byari twabikora mu Gifaransa mugabo waravyumva ukabisoma ukumbura bitora gusumba hanyuma rero utoye ikibazo ucuja mu mwaka w'indwi wacuja hehe rero muri iryo shure ry'indaro ishuri ry'indaro bashize muri ekole normal mu Kibimba ni ucura yiga yose atangorane hoho nta kibazo kubera ho warubaye urarayo nibaza ko atazindi ngorane zirezere basoye kugira amakondisho yabaye meza cyane na cyane kariko yego ko namenya gutera inkuru yuko namaze indwi zibiri gusa nca ntangura gutuma ko izindi mpuzu atereka impuzu zandi izindi vyanse ko ndazambara kubera kondisho umva bya birometero 15 sinkibigenda yamvura kwa kwiriga ubusa byari bihagaze yego umva mizo ndwi zibiri baci bateza kuza kundongera izindi mpuzu izindi vyanse yego rero condition cyo byumva neza ko zari nziza mukimba nagize kuva mu indwi gushika mu 10 hanyuma baca bangumiza aho nyene
hari normale ncangira normale ya mbere gushika mu ya kane nta ngorane nigeze ngira. Ego ko uvuze ati uburyo bwo kubaho bwari bwiza no n'ivyigwa naho nyene zihari sawa nta ngorane naho. Oya ni ukwivugira. Ego kuko sinovuga ngo ni twese kuko tumaze kuja mu indwi twese ntitwaje kuja mu munani twese. Hari abaca bayoberwa. Hariho vyagiye biragora buke buke. Mbwa nkaje ko nagumye mbona nguma nza ndagenda umwaka uhera nsubira ngenda novuga nti vyagenze neza. Yego vyoba vyarashitse ukaronka ibibanza vy'imbere vyaragushikiye hamwe rimwe naronse ikibanza mu mara ya mbere ndabo wa mbere mu gice ca mbere. Yego hanyuma ndasubira muri nomare ya kane ndabo wa gatatu. Urumva uko wigira imbere niko wavyumva gusumba umuntu avyumvirije ivyo utashoboye gutora neza uri mu windwi mu munani mu w'icenda mugabo urumva wigiye imbere. Sinovuga ko navyumva cyane kuko nuko ngira ngo nari nagiye muri section wasanga ivyigwa biri ku manota menshi kuko nko ajya nko muri lettre usanga indome ziri kuri menshi ibiharuro biri kuri make sinobuca ndavyemeza. Mumva je nari nagiye muri iyo section usanga ibiharuro za physique nimwe bita ngo ponderation zari zifise amanota nyene yiyemera. Yego nawe akaba ari byo utora nyine toye nk'igiharuro urumva wacu usanga pourcentage yo yaduze. Nuko hanyuma rero normale urayihejeje neza atangorane. Mbega we hariho abarimu nawe wibuka uvuga ati uyu mwarimu ndamwibuka kandi ndumva kumwibagira bizongora kubera ko nimba ruko yakwigije nimba ruko yagufashe ukavuga ati hari umwarimu nk'ubu yaba akiriho numva noja kumuraba. Hariho umwarimu mbere bavuga ngo yiganye na Nyangoma namba yitwa Zefire Nzobakwira Zefire bavuga ngo yava mu Irango mu Kayanza. Ego yari yagize nesi ya kera nyene urumva avant les années 80 niwe yanyigishije ibiharuro mu 10 aca mpana physique byose ari bibiri. Ego aca turagenda mu normale normale ya mbere yaciye ampa physique normale ya kabiri aca mpa math physique normale ya gatatu math physique normale ya kane math physique. Urumva nguwo mwarimu wamaze kumenyerana gose urumva yanyigishije hafi imyaka 5 ampa ivyo vyigwa nyene urumva nguwo sinomwibagira. Wariho mwibagira. Yego umwigisha none wumva aracyariho ubyumva cyane ntozi nawe irengero giye amatwe ansumira Imana yaritavye Imana. Imana yaramwakiriye. Yego nico gituma n'ubu twahamagaye kubera hariho umwarimu wibuka yakwigije ukavuga ati uyu yaranyuze wewe mbe yakunyuze kubera ivyo biharuro yakwigisha ukumva uravyumva neza cyane ni kubera ko yarabigoza kugira ngo umuntu nyene ashiremo inguvu nawe. Oya ukundi ndikanivuge ku ruhande rwanje kuko twese methodologies uye sizo ziryohera n'ubundi nashobora guca muri metode cyangwa uri ugasanga nakira mugoye nondera mworohera. Rero nuko rero ukundi yabitanga nashima ukuntu abitanga kandi nanje nkabyumva. Yego nuko ndagushimiye. Hanyuma mu kurangiza rero iyo ntuzenya iyo normale naho nyene urumva maca mukora ikibazo ca leta. Yego bashoboye kugitora bavyita test nivyari bwa exam ntiyari yitwa exam yari test national. Mu w'icumi ntiyari harimo ya test mu w'icumi ntiyari bwaza. Umuntu yaramenya gusa baramenya bagaca bakurungika. Yego bakoriyanta. Yego iyo test rero y'inationale yo ku gihugu cyose naho byagenze gute? Yaraje nyene turayikora twari abantu 15 muri normale ya kane. Yego bashoboye kuronka amanota ubundi barabangose nkane plus icyo gihe ngira baraba bibanza byo kuri kaminuza bihari. Yego
bavuga homologation. Rero je narabaye muri abo 8 nyagiye twabaye 8 ku 15 kandi noshaka akabijya muri ico gihe je naronse amanota 59 n'ibice bitandatu kwijana menshi unkurikira yari yaronse 48 gahehe hanyuma aho rero wari wabaye wa mbere rero rwose neza rwose baromorotse gushika kuri 32%. N'abafite 30 baramenye ibibanza byari bikiri muri ico gihe urumva twabaye 8 muri bakora muri bakeye abandi byanse amashure iwacu ubu wa mbere rero abayomoroge kuri iryo afite amanota menshi kuri iryo shuri unibaza ko n'abayobozi bawe baryohewe bagahimbagwa yego cyane kuko ndibuka nk'umuyobozi yadutwara yitwa Manase ndibazonkiza Manase niwe directeur wacu umva baraduteguza guguha diplome y'ishuri rya institut instituteur baraduha nk'indwi yo kuja kwitegura kurondera gahuzu kameshe kazana n'umuvyeyi ndibuka je ngishika hajya abandi bariko tucinjira muri salle directeur Manase yarampamagaye acara arabanza kundamutsa felicitation tutaraja no muri sare hama satwa are niko yaciye akubwiye yego mumva roni uca umuraremye nico kimeza yuko ngira n'abarezi icyo gihe baryohewe kuko kuza kumbwira ngo felicitation musadware tutaja muri sare umva je yamproclame imbere yuko ego ugira ikimenyetso cyanyeze ko byamuryoheye bigenda neza cyane none buhavuye rero nka umwanya n'uburyo bwo kuvuja muri iyo kaminuza yego mugabo icyo gihe wagize normale hari icyo bita service obligatoire kwabanza kuja kwigisha imyaka 2 mike ibaho hari n'abigisha 3 utabanje guca muri iyo nzira kuguruje ko kaminuza byanagora byakunda akujya bavuga yuko habaye service militaire obligatoire iyindi yo yari service d'enseignement yari service normale yari obligatoire wabanza kuja kwigisha imyaka 2 je nagiye kwikora rero ahantu bita Kiganda iyo myaka 2 kuri lise Kiganda imuramvye yari kiri efi yari bwaberise yari kiri efi yego ndakora 2 ans ndazirangije ndasimbira hari abandi baja yego muri kaminuza usanga birashuje kunyuzura byari bisanzwe kuko burya hariho wowe ugiye wibaza ngo uri anerema prefor canke simvuga mu nguvu wibaza kumenga uri waraplafonye ni byiza ko bakwereka yuko kifo tujurushije ati kuko ushitse urasanzwe baranza kukwereka kusanzwe yego kandi ni vyiza ukavuga ko usanzwe kuko ntibagukubita ntibagira iki barakwereka mu byo bakubaza marge ko agiye wishima ukabona kumenga ntacuzi ukabona ko umuntu asanzwe yego nivyo badukorera ico gihe waciye wiga ibiki nari nasabye kwiga etesi hariya ikiriri hejuru mugabo baciye banshyira muri math physique kandi urumva bari bakujyanye mu byo wikundiranye bya byigo ukunda oya nasanze banshizeyo yego byarakunze kuyibandanya neza tangorane urayiheza ibibazo byanteye kuko yigishwa n'ababirigi icyo gihe abigisha barababirigi iyo math physique barababirigi n'umurusiya umwe yego ko yave 2 assistants burunde n'umunyarwanda umwe ugaca ugiga imyaka ingahe ibi ubitoye yari ibiri ntiwarenze yari byo ko wagira imyaka 3 nta byariho bikunaniye uretse wayobewe mugabo wakora imyaka 2 gusa math physique mbe ubwo ntiyari faculté abantu batinya bubaha bavuga ati ishure si yo ari we wese
kuko abantu biharuro iyo systeme ntiyari math physique gusa yari nka section math physique hagaca haba section agri chimie na section agri biologie hakaba na français kirundi na anglais kirundi namvuga ati kujya muri math physique kuko nuno munsi umenga ni faculté baha agaciro gose bavuga ati suwari wewe sapfa kuyijamwo nubona abantu baba bazi ubwenge cyane namwe bwo ntari abayitinya gose ugasangirimo abanyeshuri bake biratinyitse kuko hari nawo bayishura kuyigushiramwo utanayisabye ko ndibuka hari undi mukukuruke ngaha yigisha ngaho yabaye inspecteur ngaha yitwa Albert ndibuka yari yagize lettre bari bamushize mu cyo gisata math physique twinjiranye hamarambira ati je burya nahora niga lettre nizo bigenza gute ati bigenzo biyo ugira reclamation yacagira reclamation bacamushyira rero muri français kirundi yego je numugana yagize amahirwe ico gihe utavuye muri poli ntibyakunda ntibyashoboka wavuye nko muri poli ya mbere cyangwa ya gatatu poli no kuvuga yari section polytechnique yari ahantu biga ibiharuro nyine mugaho hose hari muri kaminuza faculty yari faculty muri kaminuza yo muri kaminuza mugaho yo wateze kugira 5 ans ukagira 3 ans kanga ukabona uti reka nigire muri pembezi ngani cyabuza yuko byanka naho nyine yego mugabo bavuye muri poli nabo bagerageza amaze nka 2 avyiga agacaza urumva byaramahoro ya gusuma mugabo wewe nta ngorane wagiye je baratangaye abantu benshi ntibazi nuko naciyeyo oya kuko benshi bari bazi ko nkiri kiganda ko kubera kwigisha umva naragiyeyo les 2 ans banavuye nimureke seminari baguma bibaza ko nkiri kiganda ntibigeze bamenye ko na kaminuza wayigiye nayize nkoza ko kumwe nakubwira ko utoye ko nkuru baza kukuraba n'ubundi abapoire baraza gukoraba abapoire no kuvuga bari bamaze kumenyera kuri kaminuza batakiri bashasha baraza kuraba umushasha batwita abapiwa baraza kuraba ntibishoboka umupiwa yamenye inkoko ninde baraza kuraba umupiwa barazi kuri affichage basanga umupiwa mu bamenye harimo umupiwa yego uwo mupiwa yamenye inkoko ninde bari bamenyere ko abadubure siritu muri iyo section mathématique utari umurekomande ntibyakunda wasanga rero kuri affichage ku izina ry'iwawe bahashafuje baguma baraba koti ngo wasanga baciye ngo baragira tuti ni liste zero amanota bamwagiye muraronka bagaca baca umurongo uri munsi uri hejuru umurongo waba wamenye basanga rero izina ry'iwanje ririmo bahita baza kuraba uwo mupiwa yamenye inkoko ninde yego niho namenye no kumenya inkoko icyo ari cyo ntiwaruki bitumenye ubwa mbere subiyemo no mu wa kabiri byangoye no mu wa kabiri byabaye uko nyene mu wa kabiri kubera ibintu by'amastage wateza kugenda wikoreye materiel bikituza naragize deuxième session mbe mwarandika igitabo canke muheje imyaka 2 umuntu aca yigira akantu k'akaraporo nta memoire wagira byagira baje bagera mu wa gatatu mu wa kane wagira mu wa kane no wa kane no wa gatatu ntihari bwazi babwira muri 4 cyangwa 5 nka poli bagira 5 utaduye okay kugira izindi faculty yari 4 yego gacha wandika memoire uti rero waciye uza imureke hari mu mwaka wa ryari mu cya gihuhuse bagira ntega amarangara 88 1988 au mois d'octobre yego ni imureke wahaje gutewe warahibwi ni wahirondereye canke baraje bararaba ati uyu munyeshure yamenye afise amanota menshi turamukeneye bakaguhamagara bakakuzana ubikono byari bimeze ni nkuko ubabigira ubu barabanyene barabamara abadokiteri batanze ubona ati ishuri irakenewe ko mwarimu kanaka yitsikire
hanyuma jewe muri icyo gihe sinzi ko iseminari yari iheruka gusubizwa abapatiri abakungu intwaro yari icyo gihe amaseminari yari yayagaziza nyine yo haca haza indi ntwaro isubiza iseminari ba nyine uko bwari bwa mbere nzino umupatiri yambwiye yuko nzoshika muri eveshe jewe ncambwira umushoferi yaranzanye ati je naho nduganye ndaguha amafaranga ushikanye muri eveshe ati kuko bwa mbere nzino kandi umuntu nje kuraba yambwiye ko namusanga muri eveshe cyanjana muri eveshe kaza agapankarte ndakabona kanditse ko eveshe mbona ndi naha nyene cyane umushoferi acari bandaniriza ndasatira muri eveshe bari umukware hajye ubwoba bwarahetse ntabwo mfise ndinjira nyene ndasatira baca barambona ati niwe witwa ukuno ati ni jewe banyereka icyumba barasasira ndaryama bukeye saa 3 nyakwigendera patiri Bihege nzama naraje n'agakari nakiwe ahita abajene nkibereye mu cyumba mbere nkiryamye mbe ngo mushitsi wanje ndi yaje abazanye n'akajwi yarafise akajwi nyene karongorotse yarafise akajwi kamugora mugamba namwumvise ndavyuka rero acara challenge mu muduga abantembereza ingozi yose uri mu muduga nta nicume nta byisho numva mbwira ngo abatware ngo burengo ambwira byose arambwira amaturanduka turataha rero nimureke mwace mumanukana mureke turi babiri tugiye nimureke ashikabaranyakira Tigo hari ahantu bita mu Kamenge sinzi ko iryo daritsi mu Kamenge yego bica bimenya abantu basanzwe barahize cyangwa abantu bahigishije bakamenya bita mu Kamenge yego kuri façade hajya ku ngazi urahabona yego professeur hari midi 25 burya ibyigwa byahera midi 25 kugira baze kumviriza amakuru ikirundi ndaramutsa abaprofeseri bamwe kandi j'étais vraiment surpris ko nasanzemo hariho abashika nka 5 nzi bize imbere yabo muri kaminuza hariho abo bize mu kibimbo bwa mbere babiri imbere ko baza kuri kaminuza bari bize mu kibimba je ariho ndi nasanze ariho bari nsanga rero n'ubundi avi wacu hafi mu kibano ari hari ndero nabandi babiri bari bize imbere yanje muri yipe imbere yanje bahejeje imbere yanje ndabasanze waciye wisanze nisanze bangwa munda patera avuga ati warampenze bwa bundi waruhazi abantu bose muhamenyanye gute murazinanye ndamubwira nyene vyangenze no mu Kamenge rero bice bashobora kwakira neza ico gihe professeur nawe barajayo bose barahurirayo yaho je nuko naramushitse bakwakiriye nk'umushitsi banyakiriye nk'umushitsi yego ivyigwa rero buratangwe kubitanga ndabitangura nyene nta ngorane wagize mu ntango bw'iti bansigeje no ku bintu boroshe mu indwi nasike mu indwi no mu 8 cyari ibintu byoroshye niho nibaza yuko hoba haravuye ko hari amajambo amwe yagiye arakoresha ati c'est de l'eau à boire ngo oya paraporo yaje ngira ngo yego abona uko arubwira n'abana bareke gutinya kuko umwana umubwiye uti hajya ntuhajabuka naho yoba yahaja butatinya mugo ubwiye uti genda nta ngorane ashaka kwarubwira abanyeshuri bumve ko atangorane zihari yego ntiryari tera bwo ndavyumva kimwe yamenya bamwe barabonye ko bishoboka kuva rero ico gihe mu 88 uvuyeyo muri iyi misi yavuga yego narinze nkukuruka ariho ngiri ariho gikorera hariho amajambo amwe wagiye urakoresha hanyuma baratinda
gutazira n'izina sinzi ko wahavuye urimenya akazina bagutaziriye abanyeshure ntajyo nzi aho bayambariye nyine babikubwiye izina bavuga ati uyu c'est l'ange du séminaire l'ange du séminaire ni ange iryo warayumvise bari kuvugako abanyeshure oya ye n'abatari abanyeshure bati bavuze ati ange du séminaire nguyu oya hariho abakunda kunyita Anges narabyumva bavuga ngo nguri Anges hari amagara Anges iryo Ange du séminaire nacyo hariho umusekreteri umwe niwe yakunda kurinyita umusekreteri umwe yakunda kuvuga Ange du séminaire yego nivyo nanje ndi mu bagize amahirwe yuko munyigisha ibiharuro na physique mwaka wa gatatu hariho ikintu nabonye mwakunda cyane kwigisha kandi mukigisha mbere n'amasaha mugaprolonge ico ni kubera iki mwumva ko icigwa utogicira hagati oya mu bisaho naho baba bageze amasaha ya pause ugasanga urabandanya nimbo nyinshi yego d'abord ukora ikintu ukunda ugikora neza kubera urabona nagucira hagati hariho nk'icigwa wamaze ni nk'uko uri kuragana ibitoke bigira birete aho byorese ugaca uvuga uti ngiye mu Kayanza urumva ibyo bitoke ntuzugoreka ngo bigane oya birapfa niyo byokunda bizogutwara izindi nguvu nyinshi cyane cyane bikaba inkebe mugabo uciye uvuga uti reka ngire ko nduke byari bisigaje ko bireta ugaca uruhuko birese niho havamo n'inzoga imeze neza niho rero navuga nti aka kantu umwana agiye atakumvise ejo byomugora gusubira gutangura ikivi ntibyoroshe yego hanyuma sinzi ko hari utujambo akunda gukoresha kugira abanyeshuri babimotive uwo butwibuka utujambo tumwe tumwe mu kwigisha uriko uratanga ikigwa ukumva ko utwo tujambo wadushizemwo n'abanyeshuri bagatahura oya bimwe ntabyo nabangiruka cyane kuko ama promotion nigishe ni menshi ahubwo serma abo nigishe ne bagenda barotena ati kuri promotion yacu yakunda gukoresha iki yego ko hari n'abandi deja hariho promotion yigize kuzimureke batembera baraduha n'ikiganiro hajya muri sare bamwose baramuha akavuga cyatumye abamarke paro seminaire rero umwe muri bo ndamubona Dr. Nde atwara ijyantuze yo mu Giheta Alfred Alfred yego Habonimana Alfred Dr. bamushyitse ko ngati mwebwe burya mwe mwavuze ibintu byose mbwa mwibagiye ikintu nyamukuru mwibuka watunyongesheje igare igare umuntu yatunyongesheje ikinga kuko imutibuka umuntu yatunyongesheje ikinga ati gute ngwaje nabareke nyene nomba ko nyongesha ikinga niko karona tangwa nakunda kubaha kenshi nubu ndakunda kugatanga cyane kuko ikinga uritanguye kurigendeshe kuri vana hasi gusa utanga kumenya kwisuguma byashobora gututembagara keshi ujagurirwamo turigwamo uzaga bari wabwiye kugwa mu ngo uriguyemo rero kace ugumuvyura ugendera ko kuri urigumako naho ribajya gukomerekeje ukagumako kandi ntubwe ngo warushe ngo hose ngo ugume kubuke ugume ko niho usanga urizi neza niko karonkunda kubaha nawe wumva utangwe kuryiga ukumva na wakomerezwa kujana ku rusenge ukabika ucugira ingorane bukeye bavuze ati amazi arakamye ntuza kuvoma n'igare ushitse ku mwongo ukapakira ucugira ikibazo ahubwo ucuzana iryo kinga ku mutwe niyo bido mugabo wararyamye ku iminsi yose hamusigara mu kugenda ukata utanarifashe bijya bishika ko warigizeho kenshi niyo ituma bavuga ati yatwigije kunyonga igare yego niko karona kunda kubaha kenshi kuko narinze karyo bazi kuko ikintu gikora kenshi utanga urumenga ntavyo wumva kujya nyine umuntu anyonga igare mu kubikora bigatawe kaja mu maraso yego no kubyigwa kwa ntukoreye nivyo hariho ikindi nuko bavuga yuko jewe ntimwanyigishije mu mashure
yo mu w'indwi no mu munani mu mashure abanza akavuga ati abantu mu w'indwi mu munani mu w'icenda mwarabakarira cyane gusumba wigiye murajya amashure y'imbere muri za twaziyeme hoho nivyo vyava kuki oya so gukara burya ntihamukora ikintu umuntu ntamenye igituma gikoze umenye yuko igiti gipfa hakiri kare kandi kigororwa kikiri gito burya rero umwana umuretse agatangura kuja aragendera mu nzira zidashoboka akiri muto bikamujamwo kumikuramwo ntibyoroshe burya rero umwana umumenyereza kwama amategeko akayamenya kare mu kugendera mu nzira nziza hakibona utarinze kuvuga ati nzoba ndabibwira nejo kuko burasha bugacana ayandi ubimubwira hakiri kare rero nicyo cyabitumye kugira ngo ntibasamare bakiri bato hari nko kwimugaza ntibimugaze hakiri bato ntimwimugaze bikakwimugaza mukiri bato yariyo ntumbero yego hari intu z'amapromotion menshi yabaciye imbere kandi murumva si make niyo myaka mumaze hari izo mwibuka mukavuga ati aba bantu kweri bari bafise ubwenge nk'ubwa twebwe kera ukabona ati ndabona ukababona bo wibuka ba kera kuko abavuba bo bavyoroshe ko umuntu abibuka muko ukavuga ati haraciye abantu kweri bazi ubwenge nanjye ndavyibuka nkababona byarabaye bujyana kubwiye ko uburemere bw'ibyigwa wambaje ingene natoye konkuru uburemere bati nukwera byari bigoye cyangwa iki byari uburemere nukuvuga karite mvuze uburemere umuntu yoce baza ngo n'ibintu umuntu afata imifuko yisima kikorera oya byari karite yabyo cyagiye rero enseignement vraiment sinavuga ko nuba atakintu mugabo hariho karite kuko umwana yazazi kwandika izina yazazi kwisabira uruhusha yanditse ikete yazazi utuntu duto sicyo kimwe n'ubu sicyo kimwe yatandukanye umwana ashobora kuba ari mu 10 siyanse ya mbere gasanga hari ibintu atabona bito biga muri primaire ukavuga uti none yashitse ngaha gute ati genda vuga kenshi ikosa si gwabo kuko umuntu atabyabona ukamureka kaza ni ngora yego cyo gituma twe bavuga ati banza subiramo ubyumva nabo genda umuretse kugenda aho mvuga ngo nakarera ngo muri cycle inférieure umuretse ngo genda buryo wamaze kumureka akabona ko wamuretse buryo no mwaka ukwikiraza bagira ati ubundi ko ntibari bandetse kandi ko gusura kugira umutima wo gukora ndasubira ku karongo gasubira kubamo udakoze yavyamenye kubwira byo kunyonga ikinga buryo ntuzomenya kurigendera rero hari ama promotion sinavuga ngo ni promotion izi nizi mugabo hagize ko hari incabwenge je ndibuka ko nje abanyeshuri barabizi no banarabikoreye ngira no bazombera ibyabona yego ko jewe hari nk'abanyeshuri batoye exeta nko muri physique cyane wasanga baronse max yose yego kandi wanje bidakunda muri entero n'ibiki muri entero gaje ntibyashoboka ashobora kuronka yose kuri yo byakunda mugasanga abatoye max yego biga jewe naca nja mu ishuri abandi banyeshuri babona ndi ngavuga naka imbere ndi kintu mushaka ndabakorera ni giki duha amanota nandike 35 sur 30 nibikunda ndivyo nibivyo ko bamaze kubitora nivyo kunda bwa je naca ndabajana kubagurira agacupa abo batoye ikibazo naca ndabajana ati tora agacupa cyo mu mwasha kimwa mwampimbaye bariho wumvise nk'abara banduze Redempteur namukubwiye n'abandi abitwa ba Desire bariho babibona bariho babizi yego cyane bariho babibona neza nawe warahimbagwa uri kurigisha ntiwabuze ko utari kuri urirorera hamutamba mu muziki wabuze ko hari umuntu ariko arakurorera
yego hanyuma tusozera kino kiyago cacu turiko tugana ku musozo mbega n'igiki mwirata muri iyo myaka yose mwamaze mu seminari muri ko muratanga ubumenyi uno munsi uvuga ati je suis fier kirampimba ndakinezererewe ngiye mu za bukuru ariko ndashima ibi nibi nk'icyo noshima ni byinshi uwiteka bwa mbere yego nashoboye gukora iyo myaka afasha kandi ngumva ko nayikoze neza nawe wavuze ngo waremera guproronja ukemera kayasuya ukayiheba yego n'uwiteka yabinshyiramo akamfasha nkabitora rero ibyo nonezerwa ni byinshi kuko nkawe urabona wandondeye kugira ngo nyagishe kuko ari cyo wunziko cyane cyane hari n'abandi rero benshi cyane rwose rero bishyitse nk'abari no hanze mbere washaka bishyitse bakaza kuramukanya ino baruhuka baje kundaba yego ati tuze kuraba umwigisha baruhuka baje kundaba professor wacu ari hehe icyo kirahimbara cyane cyangwa ukaza wumva akantu bati murampera naka simfise umwanya wo kuja yego nivyo birahimbara navyo birahimbara bibona ko mu byo wakoze harimo abo babikenguruka yego cyane gose nuko yego hanyuma dusozera hariho abantu batazi nyene ubu no munsi bimeze mbega urubatse ufise abana bangahe umwana mukuru ageze he kugira bumve yuko nawe wateguye kazoza kugira ngo uzogira abagusubirira yego urumva biragoye iby'isi nka jewe ndubatse mfise abana 5 yego abakobwa 2 n'abahungu 3 hanyuma umwe ahejeje ngaha kaminuza kaminuza y'Ingozi yego niwe yashoboye ku imfura niwe ngira yashoboye sinovuga ko ari we yantoye umugabo yaragerageje arandika na bikeye bike cyo kimwe n'abandi urumva abandi ntibara uwundi nawe ari mu wanyuma ubu sinzi ko azotora exita ntabyo ndamenye mugabo ndavyizabirete sinzi ntacyo nabivuga ko nivyo mukamazo nivyo mukama ntiyandika nkaje ntibandika mugabo umukama ni wamenya ibyo ategurira umuntu kuko umukama akora umuntu azi ati wewe burya igikorwa kwisi uzokora niki burya umukama ni wabikora ibi byose twe twirata ko umukama babitegekanije uko wowe uzokora iki uzogikora gutya cyane cyane yego hanyuma wewe mwigisha Angese kujya nyene bagiye barakwita mbega wewe uri umukatolika uri umuporoti uri umukire wewe ni umukatolika de naissance yabatizwa avuka gacha batizwa yego je nabatijwe maze ukwezi mvutse muri katolika yego hanyuma mu kwinezereza kugira ngo wumve ko mu mutwe haruhutse ukunda gukora ibiki harabakina umupira harabasoma ibitabo harabumviriza umuziki je nkiri jeune aho nayo mvuye kuri kaminuza nakunda umuziki kenshi nagisha amasware kandi gratuitement yego wazanye radio kwanje nkaza kurondera amakaseti no agezweho ba Dube nibo bari bagezweho barakidube ba Bob Marley n'abandi nibo bari bagezweho je naza kuzoronda surtout ku misi mikuru nka bonane nakunde cyane kuri bonane ntajya kuri independance naravuza no premier mai ni abantu bakaza bagatamba bakabuce nta na kimwe barihishe bariguriye agacupa baraza nyene bakigurira agacupa je nkabakutira umuziki gusa mba muje naryoherwa mu nkiri jeune ivyo byarimo yego ubu no musi nk'umutama ubu ndi umuhumure nyene ho ngaho oya ndakunda gutembera nkayaga n'abagenzi gusa ko je ndi hantu mu kiganiro abantu beko hayaga ibintu byubaka kumva ko ibiganiro bimeze neza urashobora kugenda ahantu ukumva ko bavuga bikwimena umutwe ntibinezera mugubwiye nk'ahantu ukumva bavuga ibintu
gutera inkuru bisanzwe bimeze neza nabyo ndabikunda ibyo. Yego urakunda kumviriza iradiyo kugira uze uramenya ibigezweho? Quelquefois pas souvent. Pas souvent n'ubwa ni pas souvent kuko yaho usanga ngo iradiyo abana usanga bagize akantu yego ndafite abana nyene bakunda iradiyo sana barayikunda cyane kandi ntimwoyihurira ko nawe utaba ucubahebera. Yego hanyuma mu gusozera nyine turangije ubu twumvise kumenga urafise urubanza tuyagira gatatu urubanza ngomba jidini je ndi muri katolika ku de naissance hanyuma urabona je nakubwiye ntoye concours nationale naciye ngenda mu bintu by'abaporoti umva sinagiye mu baporoti ngo ni dini ishuri. Yego nagiye kwiga ishuri imyaka 8 kuva mu w'indwi gushika muri normale ya 4 imyaka 8 narimo by'igiporoti urumva n'iby'igiporoti nyene baragira ivyabo nabo mukayisha gapfa gukurikira bisanzwe. hari ukuntu usanga ijya mu kigo ya katolika kuba utaba uri hafi yayo bigenda biragabanuka buke ugasanga umenga yasanema ntikiri muri wewe imyaka 8 ni myinshi. Hanyuma nakubwiye no kuri kaminuza hoho ni nka autonomie independance nta muraza gushira ko ngo igira ibi canke biriya mbo umbi byose nabayemwo hafi presque 12 ans 8 ans mu Kibimba 2 ans à Kiganda 2 ans Halipe kaminuza. ni kuvuga pratiquement habaye rurashema nini cyane. Rurashema nini cyane rero ndavuga nti nasomye ahantu muri Matayo si en français en Kirundi muzokabona kuri carte d'invitation abandi bakunda kugahereza ko ijambo nyuma y'Eugene nahereye ko natanguriye ko kamwe yeza avuga ni muze mwese abarushe canke abizeye canke mu France hano venez tous à moi vous etc. Zenda none après tout ubuzima kwisi ko buhera ifu kugira iherezo ryiza. Zenda ndafata iyo ngingo rero yo kugaruka muri katolika fashe ingingo yo kugaruka muri katolika nzoca mvuga nti reka rero ngaruke ndonka amasakrament je régularise le mariage de façon catholique. Hanyuma ndafise na chambrette nubatse ahantu nayo nyene ndayisabira umuhezagiro nje ndayinjira uco yinjira ngo hanyuma nakana kanyuma kaje kabatizwa. No rubanza rukomeye ni umuhezagiro wo muri eklezia wa mariage hanyuma kwinjira inzu hamwe no kubatirisha umwana. No rubanza rukomeye cyane gose. Turabifurije rero imyiteguro myiza kandi nibaza ko atari kera. Si kera cyane. Musaba kuza kumfata mu mugongo. Yego tugushigikire umuvyeyi wacu umurezi wacu mu ndwi zibiri. Yego 18 hajya mu seminari saa 6 ku Kaburungu imisa izo bitanguye kandi murazo ba patiri isaha n'isaha. Yego muravyumva rero abanyeshure n'abarezi bose bakoranye nawe abantu yareze mu byumva yuko arafise urubanza rukomeye nimuze mureke kwitwararika umurezi wacu umuvyeyi wacu ivyo yadukoreye ni vyinshi bavyumvise naho yoba yarakaze yavuga ati umwana wo mugorora akiri muto. Nivyo rero muravyumva mwese ugo rubanza ntimuze murucike ntiruze rubacike ahubwo muzobe muhari nawe azobone yuko yabayendera agakura koko. None rero turangize rero tubakengurukire kuri rino teka mudutekwe kutuyagisha mwumvise ko ikiganiro ari kugira ngo dukumbure abigisha batureze hanyuma n'abandi bose batakibuka batakibabona batazi aho batora bazoheza batore. Mbega nk'ubu akanimero ka telefone nk'uvuga ati nandashaka kumuvugisha kuri uwo munsi nanjye ndashaka kumuyagisha ziroroshe
ndabahe limitere cyane cyane Yego. hariya nikunda gufata Mm. 68 amajana 428 ubusa 40 Yego. mu gifaransa 68 428 040. Yego. Urakoze cyane rero turagukengurukiye Yego, muri iri teka uduteye. nanjye ndabakengurukiye ko mwiyumviye kuza kundaba kuri iki kiganiro ko mwambwiye nyine kimeze Yego. nagishimye ndabakengurukiye ko mwiyumviriye kandi mukongera mukaza kundaba. Murakoze cyane. Murakoze namwe. Yego, musi biza. Yego. Bakunzi bacu murumva yuko kino kiyago cari kiryoshe, niteka nagahimbare kubona umuntu yakureze, umuntu yareze abatari bake kuva imyaka ya 80 gushika mu myaka y'ibihumbi 2020. Murumva ko ari igihe kinini ariko ararera ugwaruka, arera abana b'igihugu bayendera gakura, kandi murumva yuko atagiye arajuragirika ngo ave ngaha agende hariya. No kuvuga abantu bose bahaciye muri iyo myaka baramubonye ari umurezi, baramubonye abigisha, ni naco gituma benshi baba bamukumbuye. None rero turabashimiye ko mwadukurikiranye, hanyuma mutubwire n'ubundi mwigisha mwumva mukumbuye, mushaka kumenya amakuru yiwe, mukeneye kongera kumubona, tuzogende tumubazanire ikiganiro mwumvise ko citwa Mu Nkumbuzi. Murakoze, umugoroba mwiza.